natevye mbere reka zigarengarenga zari zandibiye naje tuno tuntu nako ndatobora no tugaze twase ahubwo nashaka mwana nje mfashe mama ndarusha no kuri bisanzwe ndamwe basinduho ahoga mwana nje none ibintu byose rigasha mwana nje naho turabakene bwene nagumye nidoga ntutuze umuntu ateye byase ko ndaturya ntakubonye burya mwana nje ntuzubona burya hagenda gukunda kandi burya rona kantu ndagufitiye tuza kuvugana undi kuranoboza tutukanze mama no kuri ndabizi ko nkunda nanje ndagukunda mama ubona nkakunze wewe noca nkundana niwe muvyeyi nsigaranye aharundo cha hasi hejuru ako mbone tubayeho neza gose nubwo ari ubwo bujumbo basi tuzozi tuburonka basi buri munsi gusa rero mama hari ikintu ngomba ndakubaza tangura kuzirambaza ngo ntugusa ngo mama naho tutukaze ndiko ndatobora ese wamusheri wawe gutaka amazina sinka namubona ngaha muhira mama nawe uratangiye nuko okay hama sheri wanje ameze neza nukuri kandi burya mu munsi nubwo ndushe ndishimye cyane ndishimye cyane nuko wishimye je ntanamuherutse burya nicyo gituma narinze kukubaza burya reka ndazi ko abana b'abahungu mwebwe muca hose wosanga warakuwe burya niyo mpamvu ndakubajije mwananje hariya hirya hariya agakobwa nama mbona kama gaca ngaha kanyiramukisha narinzi ko ariko wagiye kuraba mama ariko ubugize ko ndamukunda ubona nk'umuhemukiye nanje mwana nje sinkunda umwana besha naho dukenye icyo utazi yaba uzi ko nongaha turi kumwe hata unigeze mbona mama ndakumbariye nakubanguriye wewe mama urabizi ko ubwo bushobozi atabwo aho niwe yakampaye ndakuzaniye mwahuriye je nari manutse ngeze hajya ruguru kumbe nawe yari parazi kijyanye gusa mpamagara acambwira ko hari akanagira mpereze ndashira mama ndetse nanje ntiyanyibagiye ese ko yanguriye telefone mama oya reka umwana n'uyu retura hejwe yewe kaye harimo n'ikiyo tuzaturira mama aha rero reka nanje ngiye kumenyekana mama nawe umbwire ngo numuhe ibintu biraryoshe rero uzoturantiza niraba mukiyo urabona ko atane mama ntavyo gutizanya je muzi wawe nzoza ndazamba niraba gucyanza ndaravuga none je muzi wawe nzoza ndayamba nzokwereka nanje nambaye imbere umukazana n'uyu mukobwa aha bavuga mu kirundi ngo akataraza kari inyuma kandi wosanga hayivuga ni radio wetekana byose uzobyumva oya reka ngenza usanga biryoshe mama reka basi mbanze shike mu nzu duhura uco nchanara kwa tutumbuze cyo rero nta kibazo mama aya dijanira reka ndi sawa nta ngorane dijanira sawa So, murakoze. Mumerewe neza rero. Shashimwe imana ntabwo nyine sanzutse. Mbe uno munsi murawibuka. Ati no munsi nakwa kanga. Uno munsi ni itariki 15 burya zakwiye zo kuri henze. Ati no nibuka kwewe. Abarundi mufise ibibazo ubu nyene mwari mutanguye kubyibagiza. Ega n'ubundi bibazo turabifise n'umunsi kibazo dufise. Mugire rero mumereze ngende. Twese twamana ibibazo umwana w'umukobwa ahubwo zamwitaho ikintu ati namba mba mu nzu bandihisha negerezwa kuyiriha. Ntama yego nta muntu tagira ibibazo gusa ibibazo biratana. Rero n'uzi ibibazo nibo muri iyi minsi. Kajeje. Umuhezi mfise umugabo wanje nakibona. Sibona ari yindi yambwiye hari umuntu yaje amushira ibintu mu maso. Rero umvu ntakibona. Ingorane ziragwiye ubu rero tuvugana ari nihari none yaje yatabona none ubu nyine aranyumva ko nari nga sinzi ko ariko arakumva ko ari muri jana no rero ndashira rero sibyo burya rero ino nzu urumva ko mwagize ingorane kandi niwe yakuronderera
byanagorana ugasanga muri ko munyishura nabi nabi burya wowe tumvikanye neza nkagupanga bye Sendo bahebera n'imyaka n'ibiri. Gute rero twiba mu dutuje tumeze neza atakibazo dufitane nawe. Urakoze kubimbaza. Umviriza. Ndashaka kuryamana nawe. Kandi mwibanga nangere kandi urabona urakuze. Naciye ubwenge. Je noca ndakureka imyaka ibiri cyangwa umwaka n'amezi. Heka jewe n'uyu nyene umvutse dukoresha umwanya no twoca tugenda. Uwo kwakwanya gira. Mvuye be gutunukirasha ubwambere abagabo no barondera kugira abagore babeho none abagore basigaye barondera kugira abagabo babeho mbeho maziki mwururugo uretse ko wewe usigaye rutwa nimva aho ibintu bigeze ubu wo tumupfa umva ko hapfuye nye tukaca kuguhamba nkababona gufise ko nubundi nacu mari bisanzwe wo mari iki umugabo twabanye kuva twabana nari gikwembe ca munyerero urangurira wagenda abandi bagabo ndi umugabo fise umugore uzi kubona asha abagore baberewe ngo hatarimo n'imitahe yanyu ngo mwaberewe cyaruri myiza ndi myiza harimo imitahe yawe yangaye jewe ndabirambiwe nawe ndakurambiwe sinzi we ibintu buri kwanza wewe ubu tuvugana nta nubwo ari umugabo wari unkwiriye simbega we nagukunze ndiko ndareba hehe oya be iryo zina ahubwo banze ukibakira umaziki kugira unyitebe iryo zina ubara abantu bibereye dukoresheje ibyo byose kurambira narabikora ntarameruka ahubwo rero wewe guhera uyu munsi singikukeneye kuko nigenda gukeneye naco mari ico nokora ubunyine ndagiye ntora ibintu byanje ngende no sama oya yende kura ntoreka sama tusize mezuku no busigiye ehere basimbona Ugomba wicara mu mbago. Umviriza ingwingo.
uraziga mutanga hajya gutinya ndakwanka y'umugabo watinya ndakunda y'umugore ino si niko twasanze imeze urumva iyo bibaye ibyo naguca ucika intege ahubwo urihangana nk'umuntu w'umugabo bizohera Imana irakubona batwese ibyo nje simbona ko byohera kandi burya ndakunda y'umugore yagutesha intumbere kakugeza ku rupfu ibyo nakubwiye birashika nakitangura kitagira iherezo none jewe burya nta mbawura nigeze cyane n'imbawura ndayi cyane Ninjye wacanye uwase je nawe dupfiki ntacyo dupfa njye nawe nuko numvise ngo wahuye n'ibyago nayo nje kugufasha imirimo bitancana imbabura nayo ngiye kureba agasafuriya nsanga ngo wari ugiye kugwa mu muriro ubu uraba hafi rero kubwira ikibazo n'ikizobe nko ku muntu kandi wagize neza umukobwa wamwita uwase n'umubanyi wanjye nabonye ni umwana mwiza uwase wagize neza mugabo wari kubimenyesha kuko urabona nk'umuntu ingoye mu muriro ntabizi wakoze kuba wadutabaye ibyo wakoze twabishimye batwite je ngomba ngende sinayenje guteba sibyo cyane kuri wakoze cyane nk'uyu nambere n'icyumviro nyamukuru cyari kinzanye kandi kivuge nahagurutse kubera ndamaze umwanya ngaha kikuzanye ndakize umutama burya ndanze ko ari amafaranga kuza oya ni ikibazo cy'inzu umugabo mwuno mwanya ntago aricyo gikenewe sibyo uri mu makuba nagana bashoka ndakwishyuza tuzomenya iyindi misoro tugira dada nawe ubandanye witaho uno muntu kubera urabona twese ikibazo sawa rero musigare utamana ukuri ndabashimiye gose sawa sawa burya nawe ko ndiyumviriye nzokura udufaranga urabona n'amaso yanje ntabona harya abagizi ba nabi n'ingorane muta Uvuze kutanda zirengarenga. None ntubizi ko ari bwo buzima bwanjye. Byiza cyane nenda nagukeneye. Mbarira rero nta kibazo ndahari. None kuko uranyikura kugufata harimo ikibazo gamishe. Sawa mbarira rero kubera nabona ndiko nihuta sinzi ingene mama yiriwe. Mama muraberewe cyane. Turaberewe cyane nyene kubera Imana urabona mwana nje warakize neza. Isanze uzi ko abaraga kumi nje nguze kuri wewe. Ubu cyo gutangaza rero. Ubu mvuye gusenga. Aho wana no mu rusengero bagumye bandaba kubera batari banambera ubu. Bakuma bati nakagasha nakayana ya mwana nje warakize neza. Imana izi ko yazagire. Mwana nje. Urabizi uko nimereye? Uko uzasanga uzojya utwo mwana nje nta. Mama nta kibazo nta kintu kandi ibintu bizoyinda. Nzogushimira aho uzoba muri hose. Mana sinzi ukuntu nza kugira gusa. Sinzi kuza turacana uko tuntu. Ibisanzwe kandi uko imisi igenda ihita niko ibintu bigenda bihinduka. Kuko ibyo sindaziba ubuzima bwose ubona buharuwe uzohinduka. Nanjye nzaguma ku mavisenga Imana izi kunzigamira. Twayaze cyane ahubwo nibagiye kukubaza. Ndakumbuye umugabo. Nanjye burya nshitse nahange mvuye gusenga Michelle ngira ngo ari gucuruza irengarenga. Yego kubera niko kazi ka misi yose. Okay, hamanjiwe sindandiye cyane. Kana ngomba ndaguha agatebe mwana nje wicara. Ma inzogaruka. Cyangwa kubera sanze Michelle cyawari. Muri make ndanamukumbuye niyaza umubwire ko nari naje kandi umubwire ko ndamukumbuye namuronde kuri phone namubuze. Sinaza kumukuronderera mu isoko nkaza kumukuzanira nkamusiga ngaha. Mama nana kimwe. Ahubwo reka ngende ndabutuntumba ndakora tuzosubira. Ego nta kundi mwana nje ugenda sinda naguherekeza. Nakibazo. Wowe nari nkishika. Sindahirira n'akagurube. Nakibazo musiga. Urabona ko ntari bwana kubura. Sawa. Urugenda kuza mwana nje. Ego. Sawa nta kibazo mbarira. Ahubwo byiza manje ushire ugasenga aho ruvugira amahoro. Mama yisenge. Nirindira gato. Ntuvuga none utarize kumfatirega ndakumva ntabwo humviriza amaboko. Ndagukunda. Ukunda jewe. Yes. Ariko wibagiye umukobwa dukundanye ko ari n'umugenzi wawe. Michelle reka ujya nta kintu agukorera je ntoshobora gukora. Ni byiza. Ariko ndumva ubwo rukundo wifuza rwanje nta ruhari. Kubera uwo nkunda nawe arankunda kandi siniteze kumuhemukira. No, ahubwo vuga kwanza wandekuye. Ndakwinginze mbabarira Michelle. Vuga wandekuye none we nibiki? Ndekura wagakobwa ndekura je ntamwe nafise gukundana nawe we nibiki? Michelle ndagukunda. Wewe ndakuntumye cyane. Ndagukunda. Sawa nta kibazo ndekura rero. Sishobora kukurekura. None ndagusideno. Michelle! Michelle nibiki kukanguka? Indeshiri wawe. Bebe nibiki? We ndekura.
indesheri wawe Uhinduka. indesheri wawe je nawe kuva ryari harageze aho nyihakana kubera uyu sheri Stop. we ni biki Niki nakoze? rekana n'uyu reka guhangayika kubera uyu genda Niki hari mu naguhaye? biki je nawe duhuriye kuki ndi umugore wawe harageze aho nyihakana kubera uyu Michel. Michel niki nagukoreye? Michel niki nakoze? Ko naguhanisha waye byose. Michel kubega bangu mudashima. Michel ndababaye mu mutima. Naco nakoze vrema. Naguha rukundo rwanje atabujyajya ariko gose unagacira waruhaye. Michel gusa nacu kandi urakoze gusa wumve ko mbabaye pe ndababaye kandi bitagira uko bingana gusa nta kibazo na wewe uri umugenzi w'iwanje sinari nzi ko wamemukira bigeze ngaha kumbe ibihe byose waje umbwira Michel biki n'ibiki ni umuhimbire kumbe wari kuprofita kumukunda sinari nzi ko mugeze mu rugwego gusa nacu Michel nawe guhera uyu munsi Nisa, wibagirwa ko wigeze kumenyana nanje. Unyibagirwe. Wibagirwa ko wigeze kumenyana n'umukobwa witwa Deta. Cyangwa wigeze gukundana nawe. Kuko naco nakoze. Ariko ibyo nakoze byose wabigwijije ubusa. Uza kundutisha n'abagenzi banje vrema. sheri Najambo ngene byo. nta kintu nakimanda Najambo usojyo ku. Najambo ngene nari muvuga. sindakwinye Ndi nderi. Ndakura. sheri ushobora gakobwa byose bibaye kubera wewe gusa ntacyo umva shanda kubwire muhungu ekipe uri kurakina ntayuzi kandi nagenda kubwire yuko atani uzopfa utsinze aha neza wari wirabye ninda n'indesho ko je tokundana na wewe agangu kadanaza uburengarenga je ukundane nanje uzukina nabo mungana sha